hanyuma nahigeze kwibwira fa passé abantu bigisha amakaminuza naho ego amajambo adashobora kugira mugabo ibintu bita ama composition ibintu byo kudefanda ama project umuntu abikore muri university kuva gishika gushika ndasohoka turaronka abantu ngahaye batazi bavuye muri za kaminuza batazi gusigura ibyo biyumvira benshi cyane kabwa none wewe diplome bayiguhaye babicishije he wewe kugira ngo uze ngahaye utazi no kwiexprimer utazi kwandika ugire introduction udevelope ukonkiriwe ushenga ama tableau wenserema recherche wewe wizehe uwo mu professeur wawe yari kwagira iki turi kumwe abategura umva ndimukoresha leta nako iradusaba amakori nako tusabye ikintu ki sinzi ko ari genzo bankiri mukoresha muri bmbc cyo gihe mugabo niba pange education universitaire cyane cyane irihe kuzirare kuri abantu batazi kwandika ama composition kudevelopa ama idea kuko nibyo bitwara isi n'indegura zuba kanyandika atanacu mufise ne twege bidukora muri bmbc badukora amahera dukoresha ego mama nkagataye gatoye ariko birarengeye amahera ndandika nkereka umuntu umupartenere ko yoshira nk'umutahe yuko nanje mpanze yuko ukuntu tumeze amahera azova experience nkasigura kandi ndaguze ivyo oye binibi nkaca fata ubwo nyene sinza gukonsulta abandi ca nandika ntimeze ukuntu turi kumwe rero université zipangwe kundi mu Burundi sinzi ko ari zose mugabo jewe none je ndabira ngaha baza ngaha umuntu wasanga umuntu abaye kuri kaminuza ashaka mukorana ibindi bintu byose habuyemo kuvuga ati andika review wakoze andika plan d'affaires andika evaluation gira rapport d'étape ugasanga umuntu ibindi byose ashaka mu bivugane ntashaka ico kintu cyo kwandika kubera iki mubigisha guto kandi murazi yuko abapware mwiyemera nta mucamba ngo pedeje kujya muhungu ngo mwana amajambo gusa nabwe nandika ibitabo ibihumbi n'ibihumbi kwezi kugira bmbc ikore mwe mwiza amashuri atanaho nize mwe kwiki mutabishobora abavyeyi bakora iki bakora iki kugira ngo umwana wabo amare kaminuza batabevye ko ashaka kwandika ibitabo kandi tugeze ahantu isiri nk'abantu baciye ubwenge benshi umuhanda ndaza mu mutwe hanyuma kubijanye n'ukuntu abantu bize ikintu batandukanye ko n'abantu batize mu by'ukuri nta kindi kintu na kimwe atari ubwo buhinga bwo kwiyumvira mu buryo bw'umuntu yize cyane cyane kwiyumvira ibintu ukavyandika donc abantu bize mbere rimwe bo ntibazi imbere ko umuntu atize kenshi ashobora no kwarusha kwiyumvira ko ntaba yararuhijwe n'ibiharuro n'amasiyansi muzobona abadandaza babangutse cyane abasirikare babangutse cyane abakozi babangutse cyane biyumvira n'ingoga batora amadecision n'ingoga kuya batize amashuri menshi rero mu by'ukuri je ngomba abantu bize bamenye ikintu kimwe umuntu yarize amashuri nka kaminuza cyane cyane ukaba udashobora gutanga kwandika ibitabo ukaba udashobora kwandika amaraporo gukora amaformulaire gukora amakontra gukora amaresi gukora ibintu nk'ivyo gukora amakataloge gukora amanorme n'ibindi nyene ntuba warize nyene none abadogiteri badakora ikintu kimwe baturushitse abantu bavuze amadogitora none abana ko dusigaye zigezweho umuza bago di doctor naka doctor naka nta kindi kintu kimwe baturushije ubwenge ntibaturusha namba baturushije iki iyo batanga amasebe bavuga ati jewe je terete amateze ameze uku nanditse ibitabo bimeze uku mu bisanzwe abo nizo za master amadogitora n'ibindi ni nkaho ikintu barusha abandi bize amashuri adahanitse cyane nuko bo basigura ko banditse ibitabo byinshi sinzi ko rero mabeshe baba baradanditse byinshi nibaza ko inyuma yo kwandika bijya mpamvu zituma baronka ama diplome bandika n'ibindi bitabo rero muri make abantu bize amashuri menshi je naje narize mugabo eske je nta menshi nize ariko ndaciye ubwenge mbere ndandika ibitabo byinshi cyane
ibitabo biva ngaha muri bmbc bihagenda bikanemezwa mu Burundi, bikemezwa no mu mahanga bivanye niyo dukorera, vyerekana ko narize ndamenya. Ngaha rero asanga hariho abantu rero ngaha mu Burundi twebwe tuzi baza no gukora ngaha canke baza gukora stage ngaha, nabo duhuriye mu mabiro aho tuja. Umuntu atigera ashaka gutereta ikintu na kimwe mu buryo bwanditse, agukeneye akubwira ngo uze duhuriye muri hotel, uze duhurire muri restaurant, agupfuye agasona akubwira ati tuze mu biro tuyage, akubwira ati none ko twumvikanye ibintu biri hehe. Abantu batazi gukoresha inyandiko burya amaze kwicira igihugu ibintu byinshi cyane. Warize amashure menshi canke make, nta kindi kintu na kimwe cyo kwerekana ko wize atari ugushobora kwandika neza ibyo wiyumvira mu buryo akademike. Ushaka kudepoza mu ibanki, ushaka kudepoza muri ministere bigapasa, ushaka gutanga raporo mu buryo umuntu yize adashobora acaza guhanuza wize. Rero nkurikije experience amaze gushika muri administration, abantu biyumvira ko bize mugabo badashaka gufata igitabo cy'impapuro 100-200 agisome akuremwa ivyangombwa. Umuntu aba afise ikibazo aca afata isengesha asenge, aba afise amarakina akomeye, ni nk'ivyaha mbere, kuko ni n'ububeshi, ni hypocrisie. Niki kwiga amashure ntukunde gusoma, kwiga amashure ntukunde kwandika, kubera ikiri ari bibi cyane. Rero ubwa mbere navuze ko ataco uburucije umuntu atize, nabo baguma mu makoti, ibintu byose abinegosiza mu nama, bakazoka mu manama adahera. Ajya amanama adahera atumwa nuko abantu baba bayakoresheje kenshi ntibashoboye kwandika neza amarezita bamwo boriyana ibintu mu nyandiko. Hariho n'izikorwa zidafite inyandiko zitegura zimeze neza, abantu bakazoguma bavugana ibintu bitandikwa bitaharugwa. Inama zikazoba umwaka uza, umuntu akaza ati ngomba gutanga financement, akubwira ati none mpa projet, ko nubise umugambi ufise mwiza, mpa projet ndayirabe. Ntiwicara ngo wandike. Navuze ko rafa paseho hariho n'aba directeur b'ahantu bayoboye ibintu bihambaye, ibintu byose abiha chef de service. Ariko hariho nk'ibintu yuzi kwandika, uri mu directeur mukuru, uvuga ati ikiye kwera gihambaye, nje nitangira draft ibyo kama mu makoti, ngo babone ngo muhengo ba chef de service, ngo basita, ngo ba secrétaire, ngo ba chef de personnel, ngo no. Hari ibintu mushefa avuga ati ibi ni strategique, ko bije ngahi kontra y'imiliyoni amajana y'amadolari, ibi kontra y'imiliyoni 50 y'amadolari y'amamiliyaridi, iye ndabihaye abandi ntavavyo nona ndazi ko narize, reka ntange draft, hanyuma meza zitabace baparafraza mugabo ibintu nagizene nakozeko. Umushefa abonekere mu nyandiko, umuntu yize abonekere mu nyandiko, ntabonekere muri mission, ntabonekere muti bakwandika ikete ugishure canke wewe nawe uryandike. Rero ni ibintu nk'ivyo abantu bizamenye yuko ntibabonekera muki, ntibabonekera mukuru tubabona, babonekera mu bitabo basohora. Bagugize umukozi akomeye muri ministere, bagugira umukozi akomeye ahandi hose mu gihugu, muri bmbc, nundana amadiplome ngaha, oya kweri. Fata ndaguha igikorwa, nyereka ko wize mu kwandika mu buryo bwerekana ko wasomye ibintu nagutumye kandi mu mwanya mwiza. Jewe badatabuja navuze nti maze kwandika ibitabo byinshi byemeje mu Burundi no mu mahanga. Jenga ntivyo umva jewe nabwiye no muri kaminuza aba professeur muze mumpe doctorat professionnel, muze mwige ukuntu mwampa doctorat professionnel, kubera narize ndamenya nkandika ibitabo bigapasa, nkandika n'ibindi bigapasa, sivyo mpagarikiye amatimu yacu manini. Yego siye ndandika byenyene, mugabo nkahagarika amatimu yacu manini kubera nize nkatahura ko isi ishingiye ku nyandiko. Ibyo bihugu byose mwumva bikora ibintu bihambaye, samahera bikora n'abantu bicara bakandika. Ibyo mwumva leta ngaha zikora zo iwacu mu Burundi bigapasa, ni baba bitumye umuhinga azi kwandika, akamotiva financement, akavyisigura neza bikaza.
wumvise umushikiranganje yakoze ibintu bigapasa, adeje yakoze ibintu bigapasa, pedeje hajya abayanditse ntituja kuvuga nukuri nti sintongoza umuntu, sinza gutongoza umudegiteri w'ibanki ngo ibi nibi, sinza kugenda mu kindi gihugu mbwira umushikiranganje perezida w'ahandi canke ho ngaha ngo ibi nibi, ambwira atandika ndabe, hanyuma ndabitahure nce abantu banje bamfasha nabumve ko vyumvikana, hanyuma uze ubisigure hakora iki inyandiko. Nico gituma imigambi yose wumva bavuze ukabaza ati none uwo mugambi bavuze nkaho wanditse utawubonye n'amajambo nyene, nawe imigambi ufise uriko uranyumviriza udashobora kuwandika, rondera uwuzi kwandika bukwandikire ibintu byinshi itariko uravyandika, ubiharure neza ushe nk'ibiharuro, kenshi hari igihe amakuru ugira abageruye, mugo umaze kuja kwandika uraja mu vyo no kwita amadetaye ukabona amaherere hari. Nuko rero jewe novuga yuko mumenye ikintu kimwe, abantu bize batazi kuvugisha ikaramu, ibintu byose bimarira mu manama, abantu bize ibintu byose babimarira mu mibonano, batagira amapeve bayandike batumbereze neza, abantu badashaka gufata igitabo c'impapuro 200 ngo bacandike bagisome kugira ntibaze barasinya ibintu bitari inyungu zabo canke z'igihugu. Abantu bisubireko, umuntu yize arangwa no gusoma no kwandika ibintu vyinshi. Jewe nasanze nk'abakora mu bintu bihambaye, ivyo kwandika birahambaye ku buryo ari igihugu tugeze kujamwo batubwira bati nitwari bigire tubona muri uru ruganda abantu batuzana inyandiko zimeze nk'izi ziwanyu, muri abantu biyemera mbere turabe partenaire n'est-ce pas. Umuntu azi kwandika yomenya ko aba afise amahera, umuntu azi kwandika aba afise amahera. Mubu hariho za payeje, hariho amabanki, hariho abapartenaire, hariho ahantu usaba akazi, hariho ahantu propose ibyo ushoboye. Abantu bose bakeneye umuntu azi kuvyandika neza, agasigura neza ko abona kure, ubuzima buca bushoboka. Ingorane nyinshi mubona mu miryango yanyu, mubona ahantu tuca ibintu bidapanze vyinshi, kereke pare n'umuntu ataba yaranditse neza ivyajejwe, yagiye arabivuga gusa, kandi umuntu atazi kuvugisha ikaramu ntaca barucira na kimwe umuntu atize. Nka jewe ngaha muri bmbc hako nzana umuntu atize, nobona nzana umuntu yize atazi kwandika, baraza ngaha benshi bikanka nyene ko yintegra, kubera bwa none udashaka gukora raporo yo kaminuza abe yari yiki. Nivyo rero hanyuma nahigeze kwivuga arafa passe abantu bigisha amakaminuza, naho ego amajambo adashobora kugira mugabo ibintu bita ama composition, ibintu byo kudefanda ama project, umuntu abikore muri university kuva gishika gushika ndasohoka. Turaronka abantu ngahaye batazi, bavuye muri za kaminuza batazi gusigura ibyo biyumvira benshi cyane. Kamwe none wewe diplome bayiguhaye babicishije hewe wewe kugira ngo uze ngahaye utazi no kwiye experiment, utazi kwandika, ugire introduction, udevelope, ukonkiriwe, ushire nk'ama tableau, wenserema recherche, wewe wizehe uwo mu professeur wawe yari kwagira iki? Turi kumwe abategura umva nimukoresha leta nakira dusaba makore, nakwe tusavye ikintu ki sinzi ko ajenzo bankiri mukoresha muri bmbc ico gihe, mugabo niba pange education universitaire cyane cyane irihe kuzira rekura abantu batazi kwandika ama composition, ku develop ama idea, kuko nivyo bitwara isi. N'indegura zuba kanyandika atana cyumufise ne twege bidukora muri bmbc badukora amahera dukoresha, ego mama nkagataye gatoye, ariko birarengeye amahera. Ndandika nkereka umuntu umupartenaire ko yoshira nk'umutahe yuko nanje mpanze yuko ukuntu tumeze, aho amahera azova, experience nkasigura, kandi ndaguze ivyo oye binibi nkaca afata ubwo nyene sinza gukonsulta abandi, ca nandika ntimeze ukuntu. Turi kumwe rero university zipangwe kuwundi mu Burundi, sinzi ko ari zose, mugabo jewe none je ndabiranga abaza ngaha. Umuntu wasanga umuntu avuye kuri kaminuza ashaka mukorana ibindi bintu byose, havuyemo kumbwira ati andika revyo wakoze, andika plan d'affaires, andika
evaluation, gira rapport d'étape, ugasanga umuntu ibindi byose ashaka mubivugane, ntashaka ico kintu cyo kwandika kubera iki mubigisha guco. Kandi murazi yuko abapware mwiyemere nta muca bavuga ngo PDG kujya muhungu ngo n'amajambo gusa. Nabwe nandika ibitabu ibihumbi n'ibihumbi ku kwezi kugira bmbc ikore. Mwe mwiza amashuri utanaho nize mwe kwigi mutabishobora. Abavyeyi bakora iki? Bakora iki kugira ngo umwana wabo amare kaminuza batabevye ko ashaka kwandika ibitabu? Kandi tugeze ahantu isi nk'abantu baciye ubwenge benshi, umuhanda ndaza mu mutwe. Navuze ryari bampamagaye kuri radio bati mvuga ivyo mbona kazoza. Nababwiye nti niriwe ndinjira muri ibintu vyinshi. Imbona kazoza ikenewe ubwenge kurusha amahera. None umuntu atazi kwandika bikwerekana kwazi ubwenge none. Nibamenye kwandika ibitabu hanyuma batekane umuntu abarindwi mari imisi 2 ariko atanga raporo. Avugire igihugu, avugire bmbc, avugire banka akoramo, avugire organization akoramo, avugire ONG akoramo. Avugire ambassade akoramo yitonze. Yishura bamwituye mu bintu bidetaye. Nico kiranga abantu bize. Je ndabisubiyemo. Ugiye ukavugisha umuntu mukamarane ahakwemerera ibintu ntavyandike abari arinake. Umuntu uvise projet ariko arayihayagiza uwo basigaye mu Burundi bisigaye byoroshe. Umuntu arakorokera kuri projet akiyumvira yidagasha hamwe kinyamakuru. Je ngo nkora ibi nibi binyamakuru 10 agacavuga ngwego. Ni hajya muri atani projet zishoboka. Uravye ama projet aba particulier aba privé ama societe avuga ngaha ni menshi mugabo bikanga ego hari ibibazo bitandukanye ariko ingwani biri hehe iyo utanditse neza ntiwiyumvira kubi n'ibyiza bizotuma itagenda ukuna kuri rero usanga idakunze mugabo bmbc ntimora nka projet akunda muri 2020 twabwiye ko twako tategura umugambi 2020 tushika mu ngiro mu gahaye niwaheze Miroir ntiwaheze Diaspora City segitare 200 buraro hafi igihumbi. Hari twege ntitunababwira ibintu byinshi ngo by'imigambi ibitangaza kuko turafata umwanya wo kwandika tukabona ati binaho tuvyiyumvira ntitwivuga ubu hari ibintu bidahuye. Iyo utandika rero turavuga ibintu bye mu mutwe usanga ntibifashe. Abantu bize bamenye kwandika hanyuma amashure twege tukiri muri ntuze batugisha dictée muri secondaire guha muri primaire mbere bakatugisha dictée n'ama composition tukagira insomerwa tukagira ama étude de texte abantu bamenye ukuntu banaliza ama texte nivyo nkoresha ngaha hanyuma batugisha gusoma mu bitabo bakadufungirayo mu bibliothèque je nize mu ma interna ivyo bintu bidashoboka igihugu nizotera imbere jewe ukuntu mbona abantu batinya kubona ibintu byanditse ngaha abajene baza gusaba akazi ngaha kandi usanga baradisenze mu university batinya kubona ico bita text batinya kwandika text urugero mbona umubweti yakoze ikosa demande d'explication ukubona cyagugumwa agatega ubwoba no kwandika gusumvya ivyo yakoze harimo ingorane ikomeye. Rero nivyo abantu bize babonekera mu kwandika hanyuma igihugu kiri mu ngorane kubera iyo ntumbero bidahindutse narumvise leta ivuga ati tugomba tongeze n'ama interna habwo ntibibe mu buryo busanzwe nazo nyene ntizibe interna gusa ukuntu biga abantu baje bongereza ukuntu ibintu bita expression orale hanyuma expression écrite abantu bamenye kwandika ibintu biyumvira. Jewe ndakira abantu ngaha muri bmbc naho wandike mu kirundi ivyo bashaka gusaba bibagora Yeso muri izo ndimi z'amahanga abantu bamenyere kwandika ivyiyumviro ba developer muze mwumviriza aba Tanzania ariko aravuga mu Tanzania mwumviriza mu Kenya mwumviriza n'abakongomani ariko ari expert umuntu yize urumva ukuntu umuntu ari yeruka bijya bintu bijya n'ubutunzi hanyuma ngaha tufite igihugu murabizi bavuga ngo nyambo uvuze bike ahonga bike igihugu basokuru baduhenzeko ari ibintu byinshi batwishe byiza mugabo ahantu isigeze utavuze ibyo ukora abantu bakugurira
utavyanditse abantu ntibabimenya. Rero niwo muco uhinduke. Ivyo byuko umuntu yabango yize umuntu kugomata ngo simvuge menshi ça passe pas. Utazi kwandika ibitabo byinshi nturonka inyungu. Utazi gutegura amakontra nturonka inyungu. Cyangwa wandika amakontra atari inyungu zawe. Donc abantu bize babonekere mu bintu byo kwandika. Hanyuma imico yose ituma abantu batega experiment. Nubu hari abantu bibereye mu mabiro masosiyete atandukanye navuze nti mukoresha baza ngari benshi harimwe nafite ama diploma manini batazi kugira kuvuga no kwandika kuvuga ivyo biyumvira nkubu ariko barampinyura ariko jewe izitara ndazigisha abantu bakora ngaha muri BMBC kandi zirabafasha iyo tubatumye ngaha mu Burundi no mu mahanga gukora akazi kacu. Uzanye n'umuntu mu kazi tangura umwigishe kwandika, tangura umwigishe kuvuga. Nta muntu gutonda ku kazi gusa. Ntihajya wumva abantu bagenda gusaba ijambo ahantu, bagenda imitima yabavuyemwo, umuntu akamwakira akanga no kumubwira ko ico kintu amurondera ko aticaronka. Akanga no kuvyandika. Umuntu akazomara iminsi asiririmba, umuntu akanga kumubwira ati nigishoboka canke ongereza ibi n'ibi. Cyaje kumwishura ikete kuko ntibandika ntibavuga. Donc communication is key. Bavuga ngo communication is key. Ururimi canke ikaramu bashaka kudadanura ibintu byinshi. Ubwo ku bantu bize ntiwosumbya. Abantu batize amashuri menshi bo ntibaba bararusha vuga neza kuturusha. Je nanje badakunda tagira diplome nandika ibitabo byinshi. Navuze nti abadakunda banyumviriza baze bame diplome mbere bazitanga mu Buyapani diplome bita professionnel. Uri mu garagiste akomeye mu mécanicien bakora kukarasa bakavuga ati ibi ntiyize mugabo arashobora kwikora nk'uwize diplome nini. Naye kwandika ibitabo byinshi amaraporo menshi dukombe nk'abantu benshi leta yigukuntu yoza daha diplome tubereye kuko yakidutuma bino bintu ndazi muca muryohega yakidutuma bino bintu tutaraheza kuminuza cyane kandi leta nayo turayisaba ama diplome ko ntiyadutumye bino bintu dukora. Rero twaje turonka ama diplome mugabo tudafite impapuro ariko turazi kwandika cyane ntidutinya ikaramu ntidutinya kuvuga. Rero murakoze ni nacyo gituma muhora mwumva tubigereza ko tubigisha ukuntu akazi gakorwa. Burya ni projet nganda yiyumvira bagenda nje kambwira ati chef none twigira ukuntu nkabwira ati iyo projet ntishobora gusigurwa mu nyandiko ntishoboka. Nta banki yo yakira nta patene yakira ivyo ni ivyipfuzo baza miga ukuntu twayisirigitira neza tuyandika nuku igende neza. Hari ndamva umuntu ibintu avuze yumva umenga nivyo byandike ubanze ushiremwo amabutisa n'amaki urabona ko bidakunda canke bidagenda neza. Nivyo rero hanyuma abajene professionnel bariko baranyumviriza abo bize cyane abo bize wo kumva nkeneye kumuha support kugira butura imitego y'ukuntu umuntu yize yandika nabatinye kunyandika ka message. Benshi batwandika tugira bati BMBC twarabonye ibintu maze imyaka 2 ndakumviriza navuye ngaha ngeze nayi ku miliyoni ngeze ku miliyoni 100 ndagushimiye nawe ukora muri administration ufise akazi ntutinye kumbwira ati jewe nkora hanaha nkenendeze umpimitwe turi kumwe kuko urumva experience irakwiye kuko hayi bantu tuvuye ngo abandi ntibayivuga urumva nipfuje kubaha iyo support ndazo tuzobora yifasha nkuko izo dutanga kwa kumbuga fasha abantu benshi murakoze mugira ibihe byiza. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura Iyubakire rigaca rigurisha amazu kuva mu 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari igihumbi. Umve tubahonje BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahage n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu.
abakiriya ba bmbc group hanini n'abadiaspora. bmbc group ifise amatongo akwije ibisabwa. wiguriye inzu yawe mu nyuma nta zuguruzuguru, bmbc group ikubakiye inzu. ushobora kuriha kashi canke bukebuke canke kwideni rizomara imyaka 40. bmbc group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose, ukinjira umenga utashe muhira. bmbc group yarazize kuzera inze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? egere bmbc group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. bmbc group muzoyimenyera ku mazu y'akaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.